Ya nababwiye yuko ndabazanira benshi batubwira ati mbega vyatanguye gute. Ni parti ya kabiri muraza kumenya vyinshi, mbega ikigo c'ipfuvyi catanguye gute, mwimviye gute kugira ngo mukore ivyo vyiza bimeze nkuko, kuko ni bake biyumvira ico ciyumviro cyo kugira ngo bafashe ivyo abo bantu bagowe. Ni ibintu bikomeye cyane kuri leta y'u Burundi. Reka ndabaramutse bongera babidondora bite. Murakoze, turabaramukije. Witwa nde? Nitwa Sere Emeline Ndayikengurukiye. Nawe witwa nde? Nitwa Sere Donavine Ndarusanzwe. Okay, nawe? Nitwa Sere Floride Ndayipfukamiye. Okay, murabona aba nabo mw'iki kigo baratubwira vyinshi ndetse bigiye bitandukanye. Urongoye ikigo ninde? Ni jewe Emeline Ndayikengurukiye. Okay. Emeline, mbega iki kigo wotubwira vyinshi ku iki kigo abatabizi bakayimenya, kuko twumvise iyi migambi mwakoze ni ibintu vyiza cyane. Ndifuza abo bibwira bariko baradukurikirana ube à l'aise kugira ngo bamenye ati koma iki kigo catanguye gute, bimeze gute. Ndibaza uwo bibabwiye bariko baradukurikirana. Ego no kuvuga iki kigo aho turi ni mu kigo ca Wazi muvyeyi w'Ikigongwe kiri mu Gihosha Gikungurirare. Iki kigo catangujwe n'umusaseredoti yaherutse kwitaba Imana itariki 7 z'ukwezi kw'indwi mu 2020. Rero intumbero ya kino kigo mu ndoto ziwe zari izo kugira ngo afashe abana bantaho nikora, imfuvyi, abapfakazi, abatama n'abatamakazi. Ego. Mbega iki kigo coba catanguye ryari, vyaje gute kugira ngo biyumvire gukora kino kigo, kuko niba kiba vyiyumvira vyaje gute? Iki kigo catanguye mu 2007 mu itariki 8 mu kwezi kwa12. Ego niho catangura, niho cugurura amarembo yo kwakira imfuvyi nabo bose bantaho nikora. Mbega izo pfuvyi mugenda mutora, dufate nk'imfuvyi muvuga ati tugiye kuzitora, bigenda gute kugira ngo muje kuzitora? Nabo mwababonye canke barababazanira canke bimeze gute, bigenda gute kugira ngo abariko baradukurikirana bamenye ati bigenda gute kugira ngo babashikire bamenye ukuntu bazobazana, kuko ndazi ni benshi barahari kandi ico gikorwa ni ciza cane. Ndivuze rero ko bibwira bariko baradukurikirana kugira babimenye. Kugira ngo iyo mfuvyi yakigwe muri kino kigo, nuvuga hariho nk'umuntu amutora, amutoye agaheza akaza akamusabira ngaha. Nukuvuga hanaho kugira yinjire hariho amategeko agenga ikigo cyo kwakira abana. Baramutuma urupapuro rw'amavuko, hama bakamutuma urupapuro rw'umukuru w'umutumba yemeza yuko uwo mwana ari ntaho nikora canke ari imfuvyi. Hama na patiri mukuru nawe nyene akavyemeza yuko uwo mwana ari ntaho nikora. Ni kuvuga rero abo bana twakira abana kuva ku mwana akivuka gushika ku myaka 18. Uwo mwana iyo akwije iyo myaka 18 baraheza tukamusubiza mu muryango kugira ngo iyo hari bisanira kagatongo baba bari bafise abavyeyi biwe kugira ngo aze aheza agakurikirane. Okay. Hari abana usanga babuze abavyeyi bakiri batoya cane, ugasanga ntibazi iyo bavukiye, ugasanga baraho nyene mwibarabara, ugasanga ntibazi n'itongo ry'abiyori, ugasanga barari banyanganije. Bica bigenda gute mw'ico gihe uwo mwana bamubazaniye? Iryo tongo muzorimushikiriza gute mu gihe azoba kwije imyaka 18? Muri ico gihe nk'ubu twebwe nk'ivyo tubona bimaze kudushikira, turafise umwana umwe yazanwe n'abakarikita, niwe tubona atagira umuryango. Ubu twaratabaje Solidarite kugira idufashe mu kurondera umuryango wiwe. Abandi nabo turagerageza tukaza turarondera mu miryango kugira ngo
turabe ko toronka ibisanira by'abo bana. Mbega yo mwituye amashirahamwe bigenda gute nka mwebwe babishura gute barabaha ubufasha bimeze gute? Iyo twituye amashirahamwe idufasha cyane ni solidarite yadufasha. Ujya mu mama era yavuze ati yarituye ntuze solidarite. Ujya mudamu yitwa Imerde ego yaradufashije biciye kuri ujya mu mama ego yaradufashije araduha umuceri ibiro 200 by'umuceri n'ibiri 100 by'ibiharage ego. Reka mbaze uwundi turi kumwe narambwira nabone vyinshi kandi numvise ngo arazi ibintu byinshi bigiye bitandukanye sivyo? Ego mbwira rero mbwire neza kuntu vyatanguye kuntu bimeze kandi ubivuge uri à l'aise ntutinye kamera sivyo? Twagiye umbwire neza ukuntu vyatanguye vyaje gute kugira ngo iki kigo kivuke, vyagenze gute, mwimviriye gute kugira ngo mufonde iki kigo cyo kurera ipfuvyi, mwavyimviye gute? Umbwire neza ukuntu vyagenze. Ego murakoze. Umuvyeyi wacu Patiri Andrea Runobagaza yaratanguze iki kigo natwe kugira ngo tube turi muri iki kigo. Umutima w'urukundo n'ikigongwe niwo watuzanye muri iki kigo kugira ngo dukurikirane abana bantaho nikora, abatagira ikibaraba, abana batawe, abana bahebwe. Iki kigo kirakira kuva ku mwana yavuce mu gitondo umuvyeyi wiwe agaca yitaba Imana. Turakira abana b'abatwa kugira nabo nyene ngo baronke ubuzima. Iki kigo rero kirakira abana uwo ari we wese utagira sinzi na rugero. Abatama n'abatamakazi baza kutwitura aha muri iki kigo haraza abatamakazi nabo nyene baraza gusaba utwo twobaha. Mugabo natwe dufaswa n'abandi iyo hagize nk'umuvyeyi yitanga katuduha turabaha ko tugasangira tugasabikanya. Mugabo kugera uyu munsi turababazwe n'amashure yacu. Umuvyeyi wacu Patiri yaritanze arubaka amashure yabo bana bantaho nikora, abana batawe, abana batagira singi na rugero kugira ngo bige. Ayo mashure twarayaruhiye ko twava ngaha twikoreye inkwi, uduharage, akunyu, twagomba gutoboka ubuhanza twikorera amabuyi yo kubaka ayo mashure. Kugera uyu munsi ayo mashure barayugaye. Ndi n'intuntu nini kubera ayo mashure yacu yugawe. Uburuhe twayagiriye, bamwe barabaye ibimuga, bana bamwe baridoga ati tuzohava dutoboka ubuhanza mugabo kazima tuzoronka amashure yacu. Nukuri abana intuntu hari abagendana intuntu kubera ayo mashure, hari n'abahora barira kubera ayo mashure. Turagenda tugasaba n'ibibanza vyaho abo bana boyiga bakamanza kuturindiriza. Hari n'igihe n'umwana hari gihe abura ikibanza umwana agacarira kubera batagira aho biga. Abana bagenda bikoreye inkwi, ibiharage, agaceri, umunyu n'amasahani yo kurira ko twayikorera tuyakura ngaha. Tuduze tugasika tukasanga ntitwaduganye umunyu n'amavuta twaca tugaruka kubitora. Nukuri n'intuntu idasanzwe kubona bo twugarira amashure. Bamwe twaramaze no kugwara imitima kubera ayo mashure. Uburuhe twayagiriye ko twararushe cyane gose. Rero twasaba leta ko yoyumvira amaborogo n'amatakambo yacu, ikumvira uburuhe twagize, ikatwitwararika kugira ngo batwugururire amashure. Nukuri turi n'intuntu kubana umuntu yitwararika utuntu kugira ngo arabe ko yobaramara kabira abana boca ubwenge. Aba bana n'ab'igihugu n'aba leta, simbona rero igituma bo twugarira amashure. Mu gihe umuvyeyi wacu Patiri Andrea Runobagaza aheruka guhwera, twarabuze ico dufata n'ico tureka, turabura ico dufungura. Abana bahazwe kudufira ko n'inzara iyo tutabona uwo muvyeyi yera. Uwo muvyeyi yera niwe yatwitwararice, niwe yaduha utwo dufungura.
twarahavuye turamutelefona turamubwira terega tugira tugwe hano aratwitwararika aradusumira uwo mwaka abana ntibari kwiga niwe yabaguriye amakaye arabagurira amakaramu ibyankenerwa niwe yabibaguriye nukuri twosaba leta ko yodufasi kumva amarira yacu no gutakamba kwacu igaheza ikatugirira ikigongwe bakatwugururira amashure turavye n'uburuhe twahagiriye. Ebaga murumva n'ibintu bibabaje cyane nka je birambabaje cyane kumva kubaka amashuri ugaheza ugaca umuntu yabikurikirana apfe namwe mugaca abandi bagaca batwara urumva n'ibintu bibabaje cyane vraiment none uri kuri ayo mashuri byagenze gute kugira ngo bayatware nabaki bayatwaye bimeze gute utinye kuvuga nibisanzwe byagenze gute kugira ngo bayatware bimeze gute ayo mashure abana bariga hama rero ngo haraje abantu barayugara ngo barabwira abana ngo nibasohoke ngo baca barayugara ayo mashure ntituzi ngo yugaye ubu ntituzi uwayugaye uwo ari we mugabo barabwiye abana ngo nibasohoke baca barayugara ariko mugabo ikidutera intimba si kindi kubona uri imfuvyi ukabona abantu ibaze wabuze umuvyeyi bahengera umuvyeyi arapfuye aho kuza kuduhoza bakadusigikira bakadutera amarira bakongera bakadutera intuntu irigira kabiri kandi ico gihe ayo mashure yubakwa nta n'uwigera duhembura nta n'uwigera duha n'amazi yo kunwa nababariye kwinjya twazikura ngaha byose twabikura ngaha mugabo ukazibona baratwugariye amashure ni intimba nukuri je nongeye gutakambira leta ko yoyumva amaborogo yacu kugira igira umutima w'ikigongwe kanacindari leta mvyeyi ari leta nkozi ndatakambye ko bumvirira amarira yacu kugira ngo batwugururire amashure yacu izobikoze. Mbega ayo mashuri bayugaye kumva nyabaki byagenze gute ndibaza leta mvyeyi leta nkozi iraza kuvyumva yongere inavyumvirize kuko n'ibintu bikomeye cyane reka mbaze uyo onya arabitubwira byose uhere kwiki mbega bayugaye kumva nyabaki byagenze gute. Yego murakoze cyane nukuvuga ayo mashuri twebwe twari dusanzwe turi ngaha aho haruguru yacu mu Nyambuye ni kwitongo madame yari yagerageje kubibabwira ni kwitongo ry'umuhisi iryo tongo ryubatswe kwa ayo mashuri nukuvuga bari bavuganye n'umuryango baraheza bararishikiriza yuko ari tongo ry'imboneza z'igongo c'Imana kireze abana b'imfuvyi rero nukuvuga ibyanditswe birahari turabifise rero hacaraza abantu uko badushikiriza raporo ahasanzwe hari habariyo abarezi nka twebwe bareza abo bana b'imfuvyi bakurikirana n'ivyo by'ayo mashuri baratubwiye yuko haje umukuru w'umutumba akaza akavuga ati aya mashuri yugagwe gushika n'ubu ntituramenya igituma nico turindiriye kumenya ariko turizigiye leta nkozi kandi leta mvyeyi koko n'imvyeyi turayifise niwe muvyeyi dufise azobidukurikiranira akabitubariza niho rero umurezi basanze muri iyo shuri yavuga ati jewe sinshobora kumva ukuntu no kugara amashuri ntafise icanditse ntabona n'igituma ndayugaye acara abandanya ubutumwa ariko rero mu nyuma bukeye ngo acarongera aragaruka acaza azananye n'umuyobozi wo mu ikomine bazananye rero baca bavuga bati amashuri turayugaye kugira ngo dushobore gukurikirana ntituzi ibyo bariko barakurikirana sero n'ibyo bashobora kuba barababwiye amaraporo kuko no mu miryango bashobora kuba ari amaraporo bashobora kuba baratanze twebwe rero ico twibaza nico tutaramenya neza ko umuryango w'ejo bivuga ko mugabo twizigiye leta nkozi na mvyeyi ko bashobora kubidukurikiranira zari itariki 10 z'ukwezi kwa11 mu 2020 twari tukiri no mu mubabaro mwinshi kuko twari tukiri mu mubabaro tukiriko turiyumvira fondateur wacu kuko nawe twababwiye yuko yari yitavye Imana itariki 7 z'ukwezi kwa7 muri 2020 rero ubu rero ico dusaba yuko mu bidutunganiriza mboneyeho kandi n'uguca ndababwira imigambi yari afise yari yukubaka ikigo yari yukubaka yari yukubaka igihugu
yari yukubaka imitima y'abana batawe. Nico gituma niyo ntumbero yari afise y'ayo mashuri yari kugira ngo abana bashobore kuronka kazoza, kuko mu butumwa bwacu dufise ubutumwa bwo kurera abana tukabahereza indero runtu na rukristo na cane mu mutwe, nk'uko madame yari babwiye ati hari mu ntumbero kugira ngo abana bashobore kugira iciyumviro gishobora kubafasha. Natwe rero muri iyo ntumbero yatubwira yuko yubatse ayo mashuri yihweje abana bari mwibarabara batawe batagira shinge na rugero, babuze ikibafasha kugira ngo bashobore gutera imbere. Yarafise iyo migambi, muri iyo migambi kandi harimo n'imigambi yo kuzokubaka ibitaro, ariko iyo ntiyari bwayishikeko. Twari tukiri kuri uwo mugambi wuko yokubaka amashuri kugira ngo abana bashobore kuronka ico bunguka mu bumenyi. Ndibaza murumva ibi bintu n'ibintu bitangaje cyane kandi n'ibintu bibabaje kumva kugara amashuri kandi umwana yarakeneye kwiga kugira ngo agire ico amariye igihugu cacu c'u Burundi. Rero mbega ayo mashuri mugiye kubabaza bababwira gute, n'igiki cokorwa kugira yugurugwe iyo mubibabwiye? Ego murakoze, ico natwe nico turindiriye, nico twipfuza kumenya ibisabwa kugira ngo dushobore kumenya igituma yoba yarugawe, twongere tumenye n'icokorwa bakidufashe. Twiture leta mvyeyi kandi inkozi, niwe muvyeyi dufise kuko turi mu iterambere ry'igihugu, dureza abana b'igihugu. Twifuza rero yuko bodufasha tukamenya ibisabwa bakanabidufasha kugira ngo abo bana bashobore kuronka amashuri yabo, kuko kubera nk'ubu tugenda kubasabira ku yandi mashuri kandi tuca tubarihira, natwe tudafise nico tubagaburira. Bisaba yuko bari bafise amashuri yabo, tworondeye uduharage n'agaceri bafungura, ubu bica bisaba yuko tuja mu yandi masharije ugasanga tugiye kubaronderera vyose na minervare tukayatanga. Ico rero nico twari twifuza gusaba. Murakoze. Murumva ko ari ibintu bitangaje cyane kumva barihira amahera abanyeshuri ngo bagiye kubasabira amashuri bakarinda kuriha amahera kandi bafise amashuri gwabo. Ni ibintu bitangaje kandi amashuri ari mu gutangura. Ni murabe mu binyarutse mugira ico mubafashije. Reka mbaze umwe twe twatanguranye arambwira n'ibindi bigiye bitandukanye. Ndifuza yuko kuko urabona amashuri agira atangure, ndashaka ugira ico ugiye leta mvyeyi leta nkozi igira ici bafashije, kuko amashuri ari mu gutangura kugira ngo n'abana bacu baze bagire amashuri biga ko ntimurinde kuja kubasabira ahandi muri amahera muje mu masharge menshi. Ndifuza ko ubivuga neza kugira ngo bavyumve kandi ubivugane umutima munda neza udatinya, ubivuge neza. Ego murakoze. Nukuri turasavye leta mvyeyi kandi inkozi, kuko abana tureze n'abana b'u Burundi n'abana b'Ekleziya, badufashe bace hirya no hino, bafashe bino bibondo byahebwe byatawe kugira ngo batwugururire ayo mashure, bakora ibishoboka byose kuko abana barababaye cyane gose, ndetse na twebwe turababaye kuko ubu ugiye gusaba ikibanza cy'umwana bagusaba amafaranga, wagenda ahandi bagusaba amafaranga. None n'ukuri turasabye leta mvyeyi kandi inkozi, umukuru w'igihugu cacu Perezida Ndayishimiye Evariste adufashe nk'uko yama bikora n'ahandi. Ego turasabye n'ukuri Imana yobahezagira mu gihe bariko barafasha izi mfuvyi batawe bahebwe batogwa mwibarabara. Ego mwe bamukoze cyane. Mbega iyo parcela yari gwanye byari bimeze gute? Iyo parcela yari y'iki kigo nyene? Iyo parcela yubatswemo amashure yari nitongo ry'uwo muvyeyi wacu fondatere w'umuryango, nukuvuga nitongo ryiwe riri ku gatumba kaho avuka. Rero yararavye ati jewe ko Imana yantumye ikantora ntashoboye kubaka, ati rero iryo tongo ngira ndaryubakire mwo amashure y'imfuvyi n'abandi bana bo muri ako karere. Ego niwo mugambi wiwe. Mbega kumva yuko
ayo mashure yugawe kandi tukaba tuzi yuko mu gihugu bavuga yuko dukwiye kwitaho abana b'imfuvyi dukwiye kwitaho abana bo mwibarabara bagaca bugara amashure mwico gihe mushikiye leta nkozi leta mvyeyi yabishuye gute canke mugiye muri ntuze mu bantu bajeje ibintu vy'amashure bababwira gute bimeze gute muri ico gihe twebwe tumaze kumva batubwira ko amashure bayugaye twege twarabuze ayo ducira nayo tumira tugwa mu gahundwe inkubira dukubita nyene nk'uko ujyaye babwiye hari aho twagiye muri ministere baca baratubwira bati mugabo twarababwiye duti burya rero urugendo rw'ayo mashure vy'ibisabwa Patiri Nyakwigendera yari yatanguye kubirondera rero yitavye Imana ubwo rugendo yararutanguye kuko aho byari bigeze ntaho twari tuzi twebwe ego mbega ko tuzi yuko bavuga yuko dukwiye kugwiza amashuri kugira ngo abana bige neza abana bige ntihagire n'umwe areka kuja ku ishuri ngo ni kubera ngo atamashuri ari hafi cyangwa ni kubera atamashuri ya Kenya mbega mw'ico gihe babonye amashure yugaye mwegereye nk'amashyirahamwe nta na kimwe arababwira canke murayegera oya ntaho twegereye ntaho twagiye ego mu bisanzwe rero ndifuza yuko ugira ico ugiye kimwe na kimwe turaza kuja no ku bandi bagira ico bavuze nubwire leta mvyeyi kuko urabona amashuri agiye gutangura bivuge rero bavyumve neza kandi cyane kugira ngo ayo mashuri mu kwicenda atangure abana baje ku ishuri neza bamerewe neza ku mashure yabo turasabye cyane mwe bivuye ku mutima dusaba leta mvyeyi kandi inkozi kugira ngo itwugururire amashure irabe ibishoboka byose marona amashure hasigaye ukwezi kumwe kugira ngo amashure atangure none kandi amashure arahari mu gihe atariko arakora amashure arapfa none twasaba rero leta mvyeyi kandi inkozi itwugururira amashure ikora ibishoboka byose murakoze Okay, nawe urakoze cyane murumva n'ibintu bibabaje cyane n'ibintu bibabaje cyane kumva amashure yugagwa bakayugara ataniki gituma bayugaye n'ibintu bikomeye cyane kubona urwaruka ruja kwiga ahandi mu kugwandikisha bakarinda kubasaba amahera kandi tuzi yuko abana arabakwiye kwiga kugira ngo bafashe igihugu cabo c'u Burundi reka ndababwire yuko mwoza mukabafasha vraiment n'ibintu naberetse ni mu Gihosha hajya kuri Mosyo hashitse cudugana ndibaza noneho nimero ziza kuba ziri ngaho ubikeneye uzotubaza bongera baza na madame Hera azobabwira vyose rero ico no kubwira iyi nkuru ndifuza yuko igera kure ndifuza yuko ishika kure kuko umwana n'ukwiye kwiga kugira ngo afashe igihugu c'u Burundi ndagusavye iyi link se kwishikana kure igire ahishitse kugira ngo iyi nkuru beshi bayumve baze kugira ico bafashije urugwaruka ubu mugambi w'Imana uze kugera aho ushitse reka kwanza ndabe menga nabonye umwana ngaha sinzi ko yoba ari muri bo ndamusabaze ngaha gatoya owaye uriye niwe mpamagaye naze hano naze kandi areke gutinya ngo hano niwe mpamagaye ingo ureke gutinya ntawe utinya kamera ingo nta na kimwe uri nkumi n'uyu ingo nawe we babisire gato ingo we ngaha murabona uru n'ugwaruka bakujije bana ko ari abana basa neza abana bameze neza nkabona mutariko murabaha amasapoti ni ibintu bibabaje cyane kuko uzugwaruka rukagera aho rushitse n'ibintu vyiza cyane bite sawa witwa nde nitwa Claude nawe Marie uri kufise amasoni kufise amasoni okay reka turabanza vyishi uvuze utariki
Claude waje byagenze gute we urafise abavyeyi bose bimeze gute waje kumva izahe je mu bisanzwe nta bavyeyi mfise kandi naje ndi umwana ngaha nkorera ngaha nkora mbona umupatiri adufasha dufata nk'abana biwe umugabo yayitavye Imana twumva n'ikibazo cy'uko ngo amashuri bayugaye tutazi ico bayugariye. Okay, mbega urazi muhira bimeze gute? Je muhira kwa naje ndi ngaha nkiri umwana ntibigeze bahambwira ngo menye ni ngaha gusa bari bitwe solidarite kugira ibafashe bahamenye. Mbega uri kuraraba niyo wagera mu rugero ukuze kuko turazi kesha abana bakunda gushikirwa n'izo ngorane amaparsera yabo amatongo yabo baca bayanyanganya bakayatwara kuri wewe bikubwira iki bimeze gute? Je nifuza yuko nshaka yuko nobona iryo tongo hama ibindi nkazobimenya ni nakura. Mbega ubugeze mu kangahe? Ndi mu 8. Watanguye nyene uba ngaha? Ntiwibuka imyaka waziyeko? Okay, mbega kuva ugitangura kwiga niza ingorane maze gushikirwa nazo kumva yuko atamashuri mugira kumva yuko benshi batabona umugambi uwo mugambi benshi batawubona niza ingorane zimaze gushikira? Ingorane zagize abana biga muri ari amashuri nyene kwa hari hamaze gutangura abo bana nibo bagize ingorane kwa batasuye kuyiga mu babarondera ibibanza handi. Mbega iyo uri kwishuri ko tuzi benshi kubera ko turazi abana usanga bameze uko usanga bashikirwa n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye iyo muri kumwe n'abandi banyeshuri wiyumva gute bimeze gute? Je numva ntekanye kubera ubu mfise aho mba. Nta muntu urashikira ukamwitura agufashe bikanga? Oya ntaho nditura kweli. Ndifuza rero ugira ico ugiye leta nkozi leta mvyeyi kuko ugwaruka n'urukwiye kwiga mufise amashuri ntaye muri ko murakoresha ndakeneye rero ugira ico uvuze kuko urabona ugiye urakuze birakenewe yuko ugira ico ushikirije kandi nawe ndibaza mu minsi uzogira aho ushikanye ino ntuzeye igipfuvye ugira aho ushikanye batoya bawe. Ndifuza rero ico wogira leta mvyeyi leta nkozi. Cico nosaba nuko icambere bondonsa umuryango ikindi naco nuko amashuri twadugana amabuye tukagenda gusomba amatafari ko boyugurura nabari abana kandi n'inzu bari batanguye yo kubamo yuko boyibandanye gahe. Okay, ndibaza bakumvise bazogira ico bakoze kuko murumviye ni ibintu bikomeye cyane gira ico mubafashije vraiment kuko ni ibintu bibabaje. Reka mbaze no mwana mutoya cyane nubwo mbona afise amasoni bite meze neza vugura abakamera kuko turifuza yuko bagira ico bagufashije kandi bazobishiraho babona ufise amasoni vuga rero neza waje ryari ngaho uribuka imyaka waziriye ko ngaho? Oya. Ntaye wibuka? Oya. Ubu ufise imyaka ingahe? Duza. Uri mu mwaka wa kangahe? Kane. Uri mu wa kane. Mbega kuri wewe niza ingorane urafise abavyeyi bose ho? Oya. Muhira ntahuze? Mbega niza ingorane zihora zigushikira iyo uri kwishuri kuko ata muvyeyi n'umwe ufise uri kumwe n'abandi n'urundi gwaruka hari igihe wumva ubaye stressé niza ingorane zihora zigushikira? Nta nimwe. Nicaye wose aba leta nkozi leta mvyeyi kugira ngo igufashe kugira ngo ifashe ugwaruka rw'u Burundi ugira ico uzomarira u Burundi mu misi iheze kuko wumvise mama wanyu yavuze ati ndifuza yuko abakenyezi bagira ico bamariye igihugu ndifuza yuko abakenyezi bokora rero kuba nawe uri umukobwa ndibaza muri kazoza ni wewe yavuze ndibaza yuko ugira ico usavye leta nkozi leta mvyeyi ko yatugura amashuri ushaka babugura amashuri nta kindi? Oya. Okay, urakoze cyane. Hama mwumvise n'ivyo ugwaruka rubasavye kuko kumva ugwaruka rumaze kumenya uko amashuri yabo bayatwaye ni ibintu bibabaje cyane kandi urabona n'abana babayeho neza basa neza. Ndifuza rero ko namwe mugira ico mubafashije kugira ngo bigire aho bishitse kugira ngo benshi babibone babafashe. Ndibaza nawe nyimba ushaka kubafasha
nyaruka ubafashe biruguruye ngira ico bafashije. Murakoze cyane bariko baradukurikirana, gusa ndifuza iyi nkuru ize kugira ahishitse kugira ngo ibi bintu bishike kure, kuko ni ibintu bibabaje cyane kuri leta nkozi, leta mvyeyi, mugira umubishikanye. Murakoze cyane bariko baradukurikirana. Reka tuyage na mama w'ababana, nyina wa mama w'irerero, atubwira ibintu byinshi kuri ajya amashuri ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Ngira araza kugira ico yongeyeko, kuko ni ibintu bibabaje n'amarira, ni ibintu bibabaje. nawe ngira nyimbuza kubiraba, ni ibintu bibabaje cyane. Uraza kugira umutima wo gutanga, uzugire kandi ndifuza ko mugira umutima wo gutanga kugira tugire natwe abarundi aho dushitse, iterambere ryacu rigira rushitse. Reka tumubaze kuko twe twamuramukije, reka tumubaze. No kuvuga ndashimye cyane kuri iki kiganiro muduhaye. Jewe ahangarukanywe n'agahinda kubera aya mashuri. Jewe maze kumva ko ayo mashuri yugawe, narashoboye guhamagara ndavugana n'abarongozi administration aho hantu baba. Hanyuma bamwe baravuga yuko barashigikira koko ko amashuri ari terambere ry'abene gihugu. Navuganye na nkuru n'umukuru w'umutumba wo kuri uwo musozi Nyambuye, arambwira yuko nawe yifuza rwose ko ayo mashuri yo kugururwa. Ariko ikimbabaza kikantera agahinda nuko bivanye n'ibiganiro twagiriraniye n'abarongozi b'igihugu, harimo na nyene cubahiro n'aba ministre batandukanye, baguma berekana akamaro ko gushira abana mu mashuri, akamaro ko guteza imbere indero, kandi bakavuga yuko amashuri agikenewe ari menshi. Ariko ikintera agahinda nuko hariho bamwe tutabona kumwe iterambere ry'igihugu. Murumvise yuko ari ikintu kibabaje ukuntu ututwana twadugana amabuye ku mutwe, tukadugana amazi ku mutwe, umusenyi ku mutwe, kugira ngo bubake amashuri baterere mu nguvu nke zabo bari bafise. Najewe ndafise ico naterereye, hano cyo tubabintera agahinda. Naraduze yo ndaraba ukuntu hagoye, ukuntu bagenda baduga nk'uduga ku ruti rw'icumu, hanyuma ukabona abandi bantu bakaza kugara ivyo batubatse. Ndasaba leta nkozi, leta mvyeyi, mudufashe nk'uko nyene icubahiro ministre de l'intérieur Ndirakobuca yama yabivuze, akaza kura abantu bazana amarira, bakaza gutuma abene gihugu baguma mu kajamajamo, agatorera umuti bibazo. Ndagushikirije nyakubahwa iki kibazo caba bigeme na cyane cyane izimfuvyi zitagira aho ziga, bakaza kuzishira mu mashuri baza kuriha amafaranga, kandi yari yubatswe kubera ata amafaranga bagira yo kugira ngo bashobore kubarira mu mashuri asanzwe barihe za Minerval. Nanje ngasaba interano yanje natereye kugira ngo abana b'igihugu bige. Ni naco gituma nubu naremeye ndava muri leta zumwe za Amerika kugira ngo nze hano ntera kamo hamwe n'abakenyezi ababikira, kugira ngo leta mvyeyi ishobore gushika kuco twifuza, amashuri yugururwe. Jewe nababwira no kuri nk'umwaka uheze umuhisa amaze gupfa, jewe narabuze ico mfata nico ndeka, ndemera nditanga kugira ngo abana baje mu mashuri. None niba narabikoze, leta nkozi, leta mvyeyi n'abayiserukira, ni kuki mudashobora kutugarukanira amashuri twemeye tugahabira? Twararushe. Jewe nanje nsanzwe ndumumama ndeza abana jenyene, ariko ndemera nkitanga nkafasha n'aba bana bashika 37. Niba no bikora, none mwebwe bavyeyi, nyakubahwa nyine icubahiro umukuru w'igihugu, mwumva mwokora iki kugira ngo mushigikire uru rwaruka? Jewe ndemera singire n'ico ndya, kenshi barampamagara ambwira ko abana baraye inzara, nanje nkemera nkitanga uko nshobora. Ni naco gituma nosaba yuko samashuri gusa, aya mashuri muyabugururire, mutubwire basi bisabwa na leta mvyeyi, leta nkozi, mutwerekere ico mushaka ko twokora kugira ngo aya mashuri
ashobore kubandanya abana bakomeze kwiga. Mwabonye n'abana bariko bararira ukuntu bayitangiye batagira uburyo, hanyuma abandi bakabaje bagashira ku rugi. Turanse abantu baza kuvyinira mu byo imfuvyi zagorewe. Nukuri turasavye murabe aya marira n'amaganya, mwebwe nimuhagera jewe maranye iminsi nabo abana barababaye ntibagira gifasha, nabo bafashije baciye bashira mu boki mugongo kubera umuhisi yahora bitaho abasabira, none ubu ntibagira ubatera inkunga. Nanje ndumwe, reka rero dukore nk'abarundi bakenyezi murongo y'abandi, haba mu gihugu haba mu mashirahamwe. Aya mosozi nimwe ndiko ndayatura, uko ndiko ndarira aba bana niko namwe muba muri ko murarira iyo haba barimwe abanyu. Nimuze rero tuje hamwe twunge ubumwe, duhagararire uyu mugwi w'ababigeme bemeye bakitanga bagata imiryango yabo kugira ngo bashigikire izi mfuvyi. Abana bantaho nikora muravyibera ngaha biteye agahinda, bakeneye imfashanyo nini cyane. Ngahamagarira na nyakubahwa Denise Nkurunziza, umufasoni wahoze ari umukuru w'igihugu, kugira ngo nawe arafise imfuvyi nyinshi, nawe nihagira n'ubugira utwamuhasaguye azokubikira abana bari ngaha. Mugaba hanini ngahamagarira umurundi n'umurundi kazi wese, aba n'abana b'igihugu, nta kuntu mushobora kubatereranya madamu Era Emeline w'Imana wenyene, namwebwe murafise uruhara. Niba tugomba ko igihugu gihagarara neza, nuko umwe wese mu ruhara afise ahari abihagararamwo neza, kugira ngo umurundi n'umurundi kazi wese avuge ati turi mu gihugu gitahwa, turi mu gihugu gifise kirimo abarundi bakunda igihugu n'abene gihugu bakunda iterambere. Kandi nibaza nkuko twama tubivuga, turi kumwe rero birashoboka. Muhaguruke, umwe wese aruwuzana akajumbu, aruwuzana agaceri, aruwuzana ikaye n'ikaramu, aruwuzana agasabuni, agasukari, agasabuni, akarato. Nukuri abana bafise ubukene bwinshi, n'aba barezi babo nabo nyene barafise ibyo bashobora kubafasha mu kugira ngo baba abavyeyi babushitse, kuko nabo nyene bari bagikeneye kuregwa namwebwe mumaze kumira kabuye kabashinganahe n'abapfasoni, bamenya kugira imbabazi, bamenya gutabara no gutabariza abandi. Rero nkabanda bashimiye ku bwitonzi n'umutima w'ikigongwe muzogirira iki kigo, kandi mukanadufasha muri Fondation Diaspora Works for Mercy gushikira n'abandi bafise ibibazo batarashobora kuronka n'ikigo bajamwo, kugira ngo mu gihugu twiyubakiye. Kuko ivyo dukora byose, ama projet yose twokora, tugifise abana barara mw'ibarabara, tugifise abana barara inzara, tugifise abavyeyi bagenda gusa, tugifise abavyeyi batagira aho barya aho barara, naco tuzoba turiko turashikako. Reka rero tuje hamwe duhindura imitima ya benshi, turemesha b'imitima yashegeshwe, turemeshe abatagira kivurira, na cyane cyane bivanye n'intambara cyangwa ibindi twagiye turacamwe mu gihugu. Turemeshanye kugira ngo iterambere ridasubira inyuma, ridusage twese turi kumwe, turirondera mu rukundo n'ubumwe bwo gushira hamwe nk'abarundi n'abarundi kazi babushitse kandi bazi ico barondera. Murakoze. Murumva ko ari ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bibabaje cyane vraiment, nawe nyimbuza kubiraba kuko ni ibintu bibabaje kumva izi ngorane ziko ziraba mu gihugu cyacu Burundi. Ni ibintu bitangaje cyane. Ndifuza rero nawe yuko ibi bintu vyohera vraiment, vyohera bagasubizwa mu mashuri yabo, nyimba ari gikenewe bakakivuga. Ndibaza naco nicoboneka, kuko amashuri hari benshi bavuga yuko amashuri ngo ni make, mbega yo yuko yugawe barakeneye ko yuguruka kugira ngo abana babo bige, baronka aho biga, bareke kuja mu yandi mashuri ngo barihe minervare. Bagomvye kugabanya amasharge, namwe muciye muyongereza. Urumva ko ari ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bibabaje ku Murundi, ni ibintu bibabaje kuri leta, nkozi leta mvyeyi, kandi batubwira ati dukore. Mbega ni kuki mwayugaye? Barakeneye muyugurure kugira ngo bareke kwama baja kuriha ama minervare kandi bazi yuko bafite amashuri yabo. Ni ibintu bibabaje na marira menshi, kuko mwabonye nabajya abana twaganiye barafise agahinda, barafise umubabaro.
ndifuza yuko rero ivyo bintu vyohera vraiment ndibaza yuko ino nkuru mwoyishikana kure kuko Madame Era aragize ico ababwiye aragize ico abashikirije gikomeye cyane ndibaza ufise umutima uraza kugira ico ushikirije udafise umutima naho nturi umurundi vraiment nkanabasaba mwebwe nyene muri hanze gira ico mufashije rero no gwaruka gira ico mubafashije kuko ni mwebwe ndibaza mwebwe muje mugashiramwe imitahe ntimuzoba muhomvye ahubwo muzoba mungutse uwundi muryango muzoba mufashije leta nkozi leta mvyeyi muzoba muri ko murakora cyane muzoba mufashije ugwaruka rw'u Burundi kuko udafashije ugwaruka ntaco uzoba ufashije kuko nawe mu kugira ugeraho warafashijwe rero gira ico ukoze nyimba wumvise kuko ibi bintu ni ibintu bibabaje cyane ndifuza yuko vyoshika kure ndifuza cyane nyene icubahiro umukuru wacu w'igihugu papa wacu Evariste Ndayishimiye ibi bintu ndifuza yuko vyomushikira murakoze cyane abariko baradukurikirana kuko ni ibintu bibabaje cyane hari kuri KZ Media iyi nkuru ndagusavye ishikane kure hashoboka kuko ndifuza yuko bishika kure mwakoze cyane abariko baradukurikirana tuwe mwabonye yuko twashitse na hamwe baje kutwereka ya mashuri kugira ngo mubone koma ayo mashuri ahaherereye iyari igituma barayafashe vyose babitubwiye reka rero tubaze umunyagihugu yegereye aha impande y'ayo mashuri agira ico atubwiye kucerekeye uwo muntu yagize ico akora kugira ngo abana b'igihugu bagire aho biga hafi kumva rero barayugaye kandi tubona huzuye n'abantu ngaha bahaba bafise abana mugabo bakaca babugarira amashuri kandi hari hafi aho kwiga reka gira ico atubwiye ni sawa Yego meni sawa. Meze neza. Yego turameze neza. Nitwa bande? Nitwa Veronica Ndabacekure. Hama kucerekeye ayo mashuri ndibaza ngira urayaza hatumbereye. Yego cyane atumbereye hani wacu nyene. Ayo mashuri rero urabona padiri n'umuvyeyi yari umuvyeyi. Rero ukuntu umukama yamubwiye ati narondere ikigo kugira arera imfuvyi byabaye iby'umukama yamubwiye mu ndoto rero harasiceho aragwara cyane gose aragwara akagenda ku baganga kugira aze kwivuza amara abaganga agiye ko bakamubwira ati amara wewe nta ngwara urwaye ati nta ngwara tukubonamwo namba ati cyo tukubonamo yuko umukama yakugendeye yashatse yuko urera imfuvyi rero akabaza abaganga ati none jewe kugira ndera imfuvyi jewe nzobisobora ngo umukama wenyene ariko arabikurondera ko ni wazobigufasa rero urumva yarakoranye umuryango arabitubwira ukuntu byagenze n'ukuntu ataryama kubera nyene izo ndoto umukama ariko aramuha rero niho yagira rero aragira ati reka rero jewe nubake urabona ko yatanguye kubaka hari yefo hanyuma rero araduga ino naho nyene arubaka yarubatse amasuri reka no kuri ni mwasikayo n'ayakarorero rero abana bari batanguye kwiga ukuntu rero bayugaye igihe kimwe barayugaye burya rero birateba barayugurura tuza tubona barayuguruye abana barasubira bariga bariga mu nyuma rero baca baraza barayugara pe kugera n'uwo munsi natwe ntituzi ico bayugariye icarico n'ubu biracaruko. Okay. Ndabona abana ni beshi ngaha ndabona bari babashiriye amashuri hafi nkamwe bw'abavyeyi mwari mworohewe ndifuza rero ikintu babwira leta mvyeyi leta nkozi abariko baradukurikirana ndebaza biza gushika kure abeshi baraza kubibona kugira ngo namwe abanyagihugu muba ngaha hafi y'ayo mashuri kubera ko turabona gufata umwana ukamutwara ku mashuri ari kure kandi hari hayande ari hafi barayugaye ndifuza rero ikintu wobwira leta mvyeyi n'abajejwe ibintu by'amashuri kugira ngo bagire ico babafashije. Nukuri twebwe byari byatunezereye byayo masuri kubera ngira ngo n'abana bovuye hehe boze biga kuri ayo masuri namwe muraza kuyaraba kuko ntiyara amasure yoyizemwo abana bo ngaha gusa
n'abahandi boze kuyigamo. Rero n'ukuri twebwe icyo twosaba yuko abari imbere bo duserukira bagaserukira ayo mashure ya padiri, kandi ntiyara ya padiri wenyene, yaraye igihugu, ryari iterambere ry'igihugu. Rero twosaba yuko yotera imbere aho yagezeze ibikorwa, aho yafuye ibikorwa bigeze. Twosaba yuko umukama yoheraho nyene ari kumwe n'abantu, urabona ko yeza akorera mu bantu, bagaheraho nyene ibikorwa bigatera biza imbere, abana bakaronka aho biga. Urabona abana bamwe bahiga baciye aho bugariye, bamwe babazanye ngaho onye bigaho, abandi biga hariya ku mashure marenganye mw'Iremba, abandi nabo babajanye ku yandi mashure araho hakurya. Rero n'ukuri ibyo bintu bigenze neza, n'ukuri amashure akongera akakoreshwa neza, kugururwa, n'ukuri nta ku muntu twumva yosimira umukama. Yego. Okay, murakoze. Murumva yuko abanyagihugu nabone barabisavye, barabitakanje, kubera ko babona nk'abana baba impande y'ayo mashuri kuca bafata urugendo bakaja kure n'ibintu bibabaje. Reka dushimire umuvyeyi agize ico amaze, agize ico abwiye abarundi, agize ico abwiye abategetsi bose iyo muherereye. Mwavyumvise, gira ico mukoze vraiment, kuko n'ugwaruka rurakeneye kwiga hafi, kuko twamye tuvuga yuko twokwiza amashuri kugira ngo abana b'igihugu bagire ico bamariye uburundi. Murakoze cyane, turacari kumwe, tuguma tubaza n'abandi bagiye batandukanye. Mwabonye twavuye vraiment ni kure cyane, tuvuye mu Gihosha, ubu naho tugeze ahantu kure, novuga ko ari ruguru, novuga ko ari nk'ibirometero ngira ni nka 10 vraiment, kuko ahubwo zirarenga, kuko uciye uraba amashuri yo yarari, ugacura abo bari bayahaye hafi, ugasanga nabo barabongereje vraiment ibindi bintu bidashoboka kuja kwiga kure. Ni ibintu bibabaje cyane. Reka tubaze no mushinga ntahe nawe agira icavuze. Bite? Amahoro. Ni sawa? Ni sawa. Nitwa bande? Nitwa Ndabazanija. Nawe rero ndifuza ugira icyo ushikirije, ugire icyo usavye, ndetse n'abategetsi bariko baza kubona bino bintu. Ndifuza ico wovuga, kuko numvise ko babazaniye amashuri ngo mugaba arayugara. Nk'umwana wawe ndibaza yahora yiga ngaha, ubaja kure kandi hari hafi. Ndakeneye ico wobwira abategetsi ndetse na leta mvyeyi, ugira ico yisavye. Ku by'ukuri padiri yari yadukoreye ibikorwa, ariko na twebwe byaratubabaje kubona umuvyeyi atanguye intango yo kubaka, tukabona n'abana bakiga bagasubira, ariko mu nyuma tuza tubona barayugaye. Ariko umengo ni bamwe dusa n'ukumengo twace dukubitwa n'inkuba. Raba hariho n'iyindi nzu nyene ya etage nyene yari yubakiye ababikira, nayo nyene hariho abana b'imfuvyi bahaba, n'ababikira barahari, ariko kugera n'uyu munsi biratuma tugira ibintu by'intege nke, kugira ngo kubona ibikorwa bitabandanije aho padiri apfiriye. Kugera n'uyu munsi ubunye abana ntibiga, inzu zaramaze kuba ngira ngo umusaka, warabaye umusaka. Ariko rero kugera n'uyu munsi rero twakwifuza yuko mwokora mukatugerageza kugira ngo ayo mashuri muyatwugururize. Rero ico nkeneye usaba kandi kinyaruke cyane kuri leta mvyeyi, leta nkozi, kuko n'abajeje ibintu by'amashuri, ugire ico basavye kugira ngo ayo mashuri yuguruke, ndetse n'izo pfuvyi zigiraho zika, kuko nabandi bana ni nk'ugwaruka, mbere n'ugwaruka mu bandi bana, kuko babuze amashuri ni ikintu gikomeye cyane, kuko ugwaruka rw'u Burundi nurukwiye kwiga. Gira rero ugiye leta mvyeyi, leta nkozi. Egome leta mvyeyi, ku vy'ukuri turashima nuko yari yaratangaza avuga yuko ari leta mvyeyi izozirafasha uzoba afite ingorane wese azozitura ingorane. Rero natwe abanyagihugu turabatuye ivyumviro kugira ngo nabo bagire ico boduterera, bagire n'ico bodufasha, kugira ngo natwe umutima usubire mu nda. Tubonye abo banyeshuri bongeye kwiga, n'izo mfuvyi zikaronka
aho zikorera zikigira hano nabo babikira nyene bakaronka uburyamo bukwiye ko padiri yarimo agerageza kugira ngo yubake uburyamo bwabo babikira. Ivyo nukuri leta mvyeyi yo dusiramo inguvu kugira ngo twugururize ayo mashuri nico twokwifuza twebwe abanyagihugu bato bato. Okay, murakoze cyane ndibaza babumvise kandi murakoze cyane kuko n'ibintu bikomeye cyane kugwaruka rw'u Burundi ndetse no kubanyagihugu kumva uri umuvyeyi waruzi yuko umwana wawe yiga hafi ukazubona bakongeje yindi charge andi masharge yo kuja kwiga kure ni ibintu bibabaje. Leta mvyeyi leta nkozi barabasavye vraiment bashimitse cyane mugire ico mubafashije vraiment kuko ni ibintu bibabaje kumva gucoka ukubakira igihugu mugabo bigaca vyugagwa ni ibintu bibabaje cyane. Gira ico mufashije ugwaruka rw'u Burundi ndetse n'abanyagihugu batumbereye hano mugira ico mubafashije. Murakoze. Jewe nitwa Arisa Riragendanwa nkaba narisanzwe nkirikirana bijanye na rino shure Ecole Saint-Lazare Génération Saint Jean Paul II. Iri shure ryatanguye itariki 8 tariki 9 z'ukwezi kw'icenda 2019. Ishure ryaje kugaza umuyobozi w'amashure mu commune Daseye. Yaje atubwira yuko DPE abizi ko babivuganye ariko DPE ntiyashoboye gushika ngaha kuri iri shure, haje umuyobozi w'amashure mu commune. Ministere ntiyaje ngaha kugaza ishure. Jewe ico nosaba leta mvyeyi nuko yodufasha iri shure rigasubira gukora kuko ryaradufasha cane kuba n'abimfuvyi dusanzwe tureze vyaratworohera encadrement kandi n'abana ozaranturu niho biga. Rero twasaba leta mvyeyi kugira ngo idufashe cane abana ntibasubire kujuragirika. Murakoze. Ladies and gentlemen, we are here this evening on this day of the August the 4th, 2021. My name is Madam Miss Ella Uwimana. I am from Burundi, but I travel from USA to come here because I have a project we were working with in the Diaspora Works for Mercy Foundation. We are trying to help orphans, widows, and disadvantaged people in the country of Burundi. Tonight or this evening, as you see me, I am standing on the ground of a house that was built by a priest who just deceased a year ago. His name is Andre Runobagaza. He had a dream assisting poor people, orphans, and all the people who can't provide for themselves. As you see this place where I'm standing right now, this is a house that has left unfinished by our deceased priest, father, and the founder of the congregation of the Ladies of Mercy. What I am here to call you, I want everybody to get involved. We have to be merciful as God, Jesus Christ, has been so merciful to each one of us. I stand here in desperate on how to gather funds to finish up this house you see, where the orphans was going to be residing while they are in school. But as you know, the school we have built, we have contributed when we were just working together with the Father Andrea, who just who is just late last year. Then we did not finish, but the school, because it was for orphans, it was going to be a school called the Lazarus School, because you know Lazarus was the poor man. So, in the image of these poor children, this mountain called Nyambuye, and that's where he was from. He decided to make his dreams becoming true. And working with him, we were able last 2019 September 9th. That's when the school were opened the door to the orphans, because there was a problem. We found out in Burundi we have a lot of children, but the schools are still in need of being built.
That's when he decided to build this school. But unfortunately, the school was closed on November 10th, just a few months after the school have opened the door to receive the children. We don't have no idea, we do not know why, because he had gone through the process of inspection to make sure the school was legally was following the procedure or the standard of all required by the school or the education system in Burundi. But unfortunately, up to this day, the children who were going to that school, they're struggling to continue to go to school because they have to go far away, which is the problem that Father Andrea was trying to resolve, that every child could not walk 5 miles to go to school. But unfortunately, this dream has not really become true, because after he deceased, all the thing changed its face. Nowadays and tonight, I am calling upon the government, who is the government parent and laborious government, to do what it takes to make sure this school is opened, to find out who is these people who are not respecting the people's choice for whatever they have put. We have people, the habitant, the children, they were the one who were carrying the stones, who were carrying the woods, who were carrying the water to build this school. But now, look, they are just looking at everything unfinished. And we don't know when it's gonna be finished. Even the one who have finished is not open to the use it was made for. So ladies and gentlemen, merciful people, we are calling upon your assistance wherever you may be. I would like anybody to contribute, no matter how small it may be. It will make a difference for these people on this high mountain of Nyambuye. And also support our organization, our foundation, Diaspora Works for Mercy Foundation, to make sure we do allow activity for public interest in this country. We know there are some people who may have something to contribute. Any contribution is welcome.